ngo je ndabizurondegwa na benshi oyo no amahera imiduga ni vyinshi byose barafise ni diwane nawe nava mu ntara ya Kayanza yararirimbye indirimbo imeze neza mugavuga ati ni true story ayiririmbira umwigeme wawe nta kibazo na kimwe mbona mu gihe umwana kubariye ati jewe ndafise umuntu dukundana mugabo ikintu ntakunda kuko je nsanzwe ndi umukristo yes of course sinkunda babantu zeye babahungu baguma basohokanije n'abakobwa oya ushaka kumuranga izuba riva ni bajane gusenga ni bahurira ahantu ari kuko urumva bari ko baprepara urugo birasaba ko baganira ndumva hamwe na Bface matongo ya Bface gaje naramwigishije muri primaire mu gatandatu okay duhe rero duci One way. Ufise temperature. Gira hano tuganire muta. My name is Mr. Homo, Mr. Meat, aka Ange de la Capitale, Mr. Ruforgero. Navuye mu ijuru ndaza kuri ino si y'abazima n'abapfuye kugira dukoresha ingufu kugira ibyo turonka byose bive mu nguvu zacu tuba twashizemwo. Iyi ni Star TV 257 wa munezero nyene na gwa rukundo nyene tubandanye gushigikirana. Uno musi kumwe n'umupapa twicaranye, umupapa mwiza cyane gose. Ndashobora kumuvuga muri intro n'umupapa wa Santa akora muri ISAAC TV. Ano musi nagiriwe bakujyo kumukoresha cyangwa ibyo kwicarana nawe na cyane cyane nitwicaranye nawe ngo nibindi n'umukinyo w'amafilme akina amafilme ameze neza cyane gose twamumenye tukira abana turaba amafilme yo agaca kuri TNB zande ahantu hatandukanye na cyane cyane n'umwe mu bapapa bugurutse nico gituma burya abapapa si bose ushobora kwicarika ngaha cyane ushobora kuzana mu kiganiro kugira ushobore kuyaga nawe reka renda mwakira mugambi ga Star TV 257 na cyane cyane ko afise impano zitandukanye genda wandike wise kuri YouTube uraza kubona indirimbo yiwe iheruka gusohoka imeze neza temperature reka rero ubu n'umupapa rero wiwe navuze intro nini kugira nyene mumumenye nshobore kugira ante kuba nka profile nka 60% uko biri kose papa reka ndakuramutse mugambi ga Star TV ndabaramukije cyane nanje umeze neza ameze neza cyane yego nta midogo uratagase nk'abigeme bawe basa neza na cyane cyane ko muri commentaire dukunda kubona bavuga ati abana basa neza Jenny baza ko ntagaso kwanje abana nabo urumva batagaso kwabo nyene ngira no kubera bakiri bato ariko ni wewe utanga kantu igaga kate kabonetse nuba wakarondeye mugabo ahanini bugi bari imana kuko hari aho umuntu apiganisha ngasanga vyanse okay turamukiza abakunzi ba Star TV hama tubandanye twabaramukije na cyane cyane ko tububaha kuko nibo ba boss bacu yego oya nubundi ku muntu yumva icakora aba bakurikirana nibo ba boss banyu kuko barese kugukurikirana wewe nyene wo kwiyomora cyo gituma ndabaramukije cyane gose abakunzi ba Star TV 257 nanje ndabakunda cyane kuko abakunda ibikorwa vy'iwawe nanje ndabakunda kuko mu Rwanda niba bakunda ngo bagwihangira mirimo leta nico guhakaza abantu bose nico gituma umuntu agize ibintu nk'ibi vy'iwawe akarondera igikorwa akora kumbura agakoresha gahakazi n'ubundi muntu kiba abari umuntu wo gushigikira cyane yego papa uno munsi novuga tko turavugana tukuzi nk'umukinya w'amafilme amareresi twara yaraba ariko nitwo turabona ibikorwa muri no miss this moment habuze iki hari ikintu kiko kirategurwa nk'abakunzi ba Star TV cyangwa abakunzi baho bari hose bavuga ati very soon turabona ikintu gikaze urakoze ku kibazo mbajije twebwe mu tugitangura twari dufise support ya RTNB twari dufise partenariat tugakorana hanyuma harageze igihe bihagarara ahanini mvuga bibavuyeko kuko twebwe twarakora kandi tugakora umwanya munini nabo bakadusupportinga bakaza tukagira amatournage hama ibiganiro bakabishirako ubu rero turiko turarondera abandi bantu tugiranira partenariat kuko amateleviziyo ariko aravuka mu Burundi hama mu minsi iza muzobikobona ibikorwa by'iwacu kuko mu isanzwe talent iyo ufise talent umuri bumengo n'umuriro n'umuntu kuko twasa n'abakora gratuitement twaratonda inshuro 4 5 6 tutata mushahara tukagira ama repetition tutariko turahembwa bisigura ko retene batakanoti yaba nta mera yaduha vraiment oya none nk'umuntu
utonze inshuro zingahe ugasanga yaguhaye déplacement gusa umaze gutonda nk'inshuro zitandatu agaca guha déplacement y'umunsi umwe uvuga ngo haramara yaguhaye oya twariko tutirondeza kuko mu ntango igikorwa cyose burya ntihakujya umunyeshuri yamatonda ku ishuri agatona imyaka 10 n'ingaha adahembwa mugabo aziti hazogera igihe ibikorwa nakoze ntariko ndahembwa ndabikuremo umusaruro ivyo wiyumvira muri ico gihe yuko uri kurakora atacuronka vuba uzoronka kanoti byarashitse ho izo ndoto wari ufise yuko vuba ushobora kuronka kanoti bivanye nuko wari kurakora kubunuka kuri aka déplacement mu nyuma ho warabonye yuko ivyo wiyumvira ko ari ivyo bon sindashika ku ndoto ziwanje ku buryo mbona yuko ari musaruro ukomeye ku buryo mu bisanzwe nk'ikintu ngaha mu Burundi umaze kugikora ari nka filme cyangwa urumuririmvyi cyangwa kuko iwanyu mugira ibiganiro ku mateleviziyo umaze gukuramwo nk'inzu ugakuramwo nk'imodokari ukaja nko hanze mu bihugu kanaka bitandukanye kubera ivyo aho ni kuvuga ati namaze kugira umusaruro magaba hariho nk'udukorwa dukora duto ariko kubera abantu babiduha kubera batubonye kuri televiziyo babiduha 500,000 umuriyoni ivyo biramaze gushika ayo ndamaze kuyaronka mugabo nta kintu kigaragara kimwe novuga nti iya cavuye muri ntuzeya cavuye ku buryo ndi artiste naco ndabona ariko ndaciteze kuko ndacari iyo ukiriho ukiri umukandida w'ivyiza yego uti je umuntu arinze ajabuka hanze canka kagira ntakaronka ikintu bishe muri izo filme nayo mafaranga nyene ego of course ndagutahura ni Papa Sage canke Papa Santa ku mazina urifuza ko umenye amazina yawe amazina nyine wiswe n'abavyeyi amazina nitwe n'abavyeyi nitwa Nkuru Nziza Inosa mugabo kuyisaha kubera ibintu naciyemo bitandukanye mfise nk'ama AKA arenga nka 20 example oya ntayo novuga bon hari abanyita murisho hari abanyita encadreur hari abanyita DCE non plutôt CPE bijanye n'ibikino nakina hariho aho ndi umukuru w'umutumba nko mukuru nyumba 10 oya nyumba bon oya umukuru w'umutumba bijanye nka chef de quartier Gahi Bujumbura ura kazi kumbe nk'umwopfungisha oya koza amakosa ukoza amakosa hoho n'utareje yo gufungisha uko biri kose ndumva ko ibintu byabaye amafi byabaye neza bivanye n'akazi wakina canke n'akazi wakora kuko hagiye ukora akazi mu nyuma ukaba umu ambassadeur w'ikintu kanaka nuko baba babonye ikintu wakoze yego kuri no musi ko turavugana novuga yuko nabana bawe basanga bafise tara zitandukanye harimo umuririmvyikazi harimo n'umujournaliste bakira abana barabona yuko izo mpano bazifise ni bakora ko bashobora kubikora bakira abana hariho ama milieu atuma tana y'umuntu ite-close itagaragara nk'ubakira uruguru je ntavyo nabona manga bashitse ngahi Bujumbura umwaka wa mbere mu bitera mu mantu ze mu makermesse ari umwaka wa mbere barategura ibitera mu kagati muri suri ko abana bavuye mu Kayanza uravye ingene bagira kuri stage je nkavuga nti abana vraiment hari ibintu bari bazi mu gihe hariho n'uwundi mwana muto yayiga mu wa gatatu nawe akina muri kirukuri kwizina rya Bob urumva abana bawe bose bafise impano zitandukanye bon abana biwanje barafise impano z'ibintu byo bon sindi ngeno bivuga kuririmba gukina n'amafilime haje baramaze kuyakina na cyane ko Santa tumaze kumubona muri film nanuze na Sage yarakinya kantu ari actrice kajanye no kugira no guhanura abantu bafata abakozi bo mu nzu naba baboyi canka bayaye bakabirukana ku mugoro batabahemvye ico naco urumva ni ikintu kibabaje cyane ico ahubwo numva ko ndonsaka kajerekana kigarukeko ko mushobora kuba nakamutumvikanya ari umukozi wawe nibisanzwe ari muboyi canka ari umuyaye mugabo mu kumwirukana icambere muhembe icakabiri mwirukane mu gatondo aronke umwanya mugabo wewe wirukanye umukozi saa moya y'ijoro utamuhemvye none acarara he ni wo kwitwaza icuri kuko icari cyo cyose wewe nawe hejuru yawe hari Imana kandi ico cyaho umukoreye nawe mu nyuma aragukorerwa n'ubundi mubona nico gituma rero je ico kintu cyarambabaje cyane ku buryo twagikinye ndanezerwa n'umuntu yarakimaye
yarafise marché nari yaronse isoko ryo nyunze ryo gukina ico kintu kugira yigisha abantu yuko umukozi wo mu nzu n'umuntu akomeye cyane mufate neza hama mu uburenganzira bwiwe Okay, numva ari ivyo kuko gufata umukozi nabi ntaco babimaze kuko no kumuzana umwingingo umubwira ati ngo nkorere ndaguhemba ya bishitse mugacanamwo mwihanganire bishitse bigacanamwo mwihanganire kudahuza n'umuntu birashika mugabo kudahuza n'umuntu nibitume umurenganya nibitume wewe nk'ubu uyawe witwa kuri boss wiwe araho usanga uri kindi kintu ufise igiti kinini ya uhamagara n'abantu bamugufasha ujanga nk'akaru gasanga ufise nk'abasoda canke abapolisi bakugendanira mugabo ivyo oya ntibitume hari umuntu urenganya ku bwico sanje rero ico gihe yakinye ari umuyaya yabikinye neza cyane gose bamuvuguje genda zinkene intuze ivyo yari bugorovye biragusha mwijoro urashaka urare mu gisaka canke urare kwibaraza biragusha tariko nawe yariko aratakamba tariko gamaburi unyirukane mwiri joro utaramemvye yabikinye neza cyane gose ari benshi bariko baradukirana bavuga ati uwo nimba ari umuvyeyi wa Santa nyene bwite n'umuvyeyi wa Sage hari ibibazo bashobora kubaza ukavuga ati mbega ubuzima bwa Santa bwari bumeze gute akiri umwana yagiye arakura gute kugira ashike kuri no mpano agere kuri no bigerageze ko byari bimeze gute mu majambo make nyene tugize akarizime gatoya Santa yakuze ari umwana nyene ameze neza kuko je n'umufasha wanje turabigisha yari umwana mukuru umuntu nta byukuri nta kibazo cy'ubuzima yagize yakuze neza hama shitse mu ishure yarabitora cyane burya Santa kuva Santa gushika mu 9 secondaire yayize mu Kayanza secondaire yayize mu Kayanza gushika mu 8 acaraza mu 8 i Bujumbura acayiga 8 acayiga n'9 hama rero ibujumbura baratangaye kuko kuri International Perfect Academy aho yiga ashitse abo wa mbere avuye ruguru bavuga ngo yangu abana baruguru bariga ngura ngo muraraba neza umwana ngo nabamwibira amanota ngo biga ngo amaguru ngo ari mu mazi ngo gira ntibasinziye hama rero ikintu cagiye kubigaragaza kwaciye ubwenge muri Kuncuro y'uwo mwaka ico gihe yabaye wa mbere mu ishuri kandi nk'uwa kabiri yamusubije amanota menshi cyane hama ntuze yagushika kwisa haheze nk'imyaka umengine nta ntuze uyu mwaka uyu turiko niwe abonetse umukobwa amusumvye amanota hari haheze imyaka 3 ari we agatwara atabundi no kwiyo shure araronka amanota nkabe yaronse Saje nawo amashuri gute ntarahera turindire wise cyane amashuri ntarahera we Saje uyu mwaka araheza kandi nawe ntabwo bamfise kuko ntuze Saje numuntu igikorwa yacitumye agikora neza cyane vraiment aface ngira mbaza umutima nkora ikintu agikora neza no mu ishuri araciye ubwenge arabitora vraiment yego okay ndiko ndavuga Sage kubera niyo mazina ye kuri ni wise muraza kubona ka video gaca ngaho onyine nuvuga ikigano kigitangura aka video k'indirimbo yise Temperature uwo ni papa wiwe nce gituma ndamubajije ubuzima bwe kuko ndizobumubaze yarateye imbere cyane reka tubumubaze hakiri kare kugira bigende neza cyane gose biramaze gushika nk'umukobwa waka ugasanga birashitse umunsi umwe agomba kugupresenta nk'umusore basanga bari mu rukundo ugasanga arabikubwiye nk'umupapa agatinyuka kaza papa uyu ni umungu dusohokana oya bon ivyo ntavyo barambarira oya nk'ubishitse ce nta na kimwe uvuga ati nacyo bitwaye oya vraiment none ntuze umwana araba uruyoya agakura akiga ishure bon bikunza akariheza ni sawa ikindi kiba gisigaye nukubaka hama ntaje nta kibazo na kimwe mbona mu gihe umwana kubariye tijewe ndafise umuntu dukundana mugabo ikintu ntakunda kuko je nsanzwe ndi umukristo yes of course sinkunda babanu nzeye babahungu baguma basohokana ijoro n'abakobwa oya ushaka kumuranga izuba riva ni bajane gusenga nibahurira ahantu ari kuko urumva bari ko baprepara urugo birasaba ko baganira nibagende bahurira ahantu habona bavugane hama bataye hakibona kuko mu migenzo y'ikirundi nta mukobwa ataha ijoro oya mugo mubonye ataha ijoro gatangura gutaha saa 2 saa 3 saa 4 birashobora gushika ugasanga hari ibikorwa akora bituma ataha iyo saa aho vraiment nta kibazo mugabo akubwira ngo nari kumwe n'abagenzi ngo saa 3 nari kumwe n'abagenzi saa 4 oya nco jempa
bishitse naho akamuronka uwo musore akaronka umusore aza akamubwira ati ko ndagukunda shaka ko dukundana akabimubwira akamusaba imbabazi ati reka dukundane ndabishaka ndagukunda sana akabimubwira bice muri ubwo buryo muga umwigeme wakavuga ati we sindagushaka mbere akanamubwira akavuga ati uri mugufi wapi we ntago uri guyanje muri ico gihe ubyumvise ko vyagenze uko umwigeme wakagaya umusore bice muri ubwo buryo uvyakira gute canke ni yahe impanuro mu Ajene uje yashatse kuvuga ni kibazo nakubaji yego mugabo urumva uko bimeze haje umuntu wese arafise personality yiwe hariho umuntu amaze gukunda naho woteka ibuye rigasha naho woza n'umuzi wibuye naho wogira ngo sinzi ngene ushaka kubivuga ugateka ibuye rigacika amazi avuga ati jewe nakunze hariho abantu batari shanja kandi abo bantu vraiment respect akoze yakunze umuntu agira ati nuwo nyene ko namaze kumukunda tukaba twihuriza ko gushika uyu munsi avuga ati jewe naho no kumva uyu munsi yagize accident agacika amaguru yose tuguma dukundana kandi nujyanye niwe nahaye umutima mwico gihe uwundi wese aza habaguyiwe atabaguyiwe agira ati jewe decision yanje niyi kandi umukobwa yiyemera n'umukobwa afata ingingo avuga ati jewe undamukunda ibindi nkubishitse naho ugasanga umukobwa naho ariko aramwanka umuhungu we uramufana cyo bigenda gute umuhungu jewe umuhungu ugasanga uramufana oya amase bavuga umugabo n'umugabo uko abangana kose nta jambo urumva bavuga uko onye oya amase yakira nagiho mu rutaro bijya vyari kera twarabayeho mu bihe umuntu uzeye umutama wasanga yegizija umwana wiwe ngumviriza mu rugo kwa naka hari inka mu rugo kwa naka hari tongo kandi riramera wewe rero ukaba utarongoye muri rya rugo nzoca ndakuvuma ivyo nanjye urazi ko vyanshikiye umwigeme arampeba abibwiwe na se wiwe na mama wiwe ngo mureke tumuronderere umuntu akuza afise inoti yo uya tuba tuhebanye uwo ntiyariwe kandi mu bisanzwe ikirato cari ciwawe nk'uwe urabona wewe niwe wambara nimero 8 burya wambaye indwi kizogenda kirakurya ugenda uracumbagira gushika wambaye 9 naho canke 10 abantu bazobona ati kijya kirata ariko si ciwe burya bo nashatse kubikompara n'umuntu afise umuntu uwo yifuza ko bobana udushima imana ujya muntu ukazobona bishitse akaguheba kare we haraje umuntu aragira ati ibi nibi yamuhebe bimeze gutya na gutya acaraguheba ntiwumva ko n'ikindi gihe mumaze kubana ushobora kuza iyindi occasion ugasangiramo gukuye ko kandi mumaze kubana mwaravyaranye hano bakaja mwibarabara mwene uwo ntabari ahubwo burya imana yakugiriye neza Okay. Reka mvuga ati imana yangiriye neza. Mutama ngava mu ntara ya Kayanza. Mu ntara ya Kayanza nuvuga yuko turafise amatara atandukanye ba B-Face barikwa gutwara 15 million. Mbega iyo bishitse nk'umunyakayanza ariko arigaragaza hano mu gisagara ca Bujumbura nkawe nk'umuntu akurikirana ibintu bya réseaux sociaux uri umu artiste uvyakira gute? Na cyane cyane ko dufise abaririmbyi batandukanye turafise D1 turafise B-Face on the floor turafise nabandi baririmbyi batandukanye bava mu ntara ya Kayanza kandi barikora neza cyane. Wewe muri wewe uvyakira gute na cyane cyane ko tumva ukurikirana ibintu bya réseaux sociaux cyane? Ibintu bya réseaux sociaux cyane je ndabikurikirana kuko ubu oya kugira ngo ube ajo bisaba ko ukurikirana abantu batandukanye bisaba ko ukurikira réseaux sociaux hama nka yewe numvise umuntu wo mu Kayanza ariko aratera imbere je mvuga nti vraiment respect kuko umuntu kugira ngo abe umuntu akwiye abanza gukunda gatumba avuga agakunda commune nk'ubu je ndakunda commune yanje Matongo cyane vraiment ku buryo numva sinzi ndakunda hamwe na B-Face Matongo ya B-Face gaje naramwigishije muri primaire mu gatandatu. Okay duhe rero ducishirize ko ubuzima bwiwe bwa B-Face ku ntebe y'ishure bwari bumeze gute papa? Burya B-Face ndakubwira B-Face ku nkiyahera nka première année ino ntabari mu Burundi oya canka bari mu Burundi yahera ngahi Bujumbura première ngaha uko B-Face ari muri 6e ari muri 6e B-Face yarigeze kugira ndiko ndagira examen yanuze ya musique yarigeze kuririmba indirimbo ya Big Fizzo ivuga ngo
leave me alone wamengo ni wenyene kare bakantu atashobora kugira ngo muganga urumva amese ngo ngahari hano ngo nk'imonita ngo ngaho oya ngo sinza kungo kuhavuga ngo urambabari no yagenda abanyeshure bakananira bigisha ko babajera bakaza gushengera bamuraba wamenga ni big fize ko ari yego vraiment mwishuri ho byari bimeze gute mwishuri byari byiza bifese aciye ubwenge yego vraiment iyo ariko aragira ibikorwa ubuya cyense nta surprise mbonamwe kuko yaragira yari umwana niyo umubajije ikintu mu kwishura wumva ko yishuye rugabo kandi ari umwana ndetse n'ubu turazi yuko bifese ari mu bantu bazi kwishura iyo mubajije ikibazo TikTok aho nyene akwishura neza cyane arafise ntuze ya arafise eloquence ukuntu ameze arafise talent yuko umubajije ikibazo vraiment nta kuza kugihiga mu kirenge canke mu mugongo usanga kiri kwisonga ry'ururimi aca kwishura nubwo nakira niko yari ameze yara umubajije ikibazo akiri muto waratangazwa n'inyisha guhaye kandi ugasanga inyisha uburyo umuntu ayikompara n'imyaka hariho ugagati umwana w'imyaka 5 10 yishura gutya muganga bifase nko ku myaka 12 13 yiga 6e wewe umubajije ikibazo wasanga guhaye nk'inyishu y'umuntu w'imyaka 30 abavuga yuko bifase irete anga tricher yarigeze kuba atrisha mu ishuri byarashitseho umunsi umwe uramufata mu ishuri atrishije oya vraiment je nibaza ko bamubeshe uko iyo umuntu amaze kugira kwamamara hakujya kwa bifase baragira abantu baramuvuga cyane mu bamuvuga cyane rero harimo abamuvuga neza harimo abamuvuga nabi harimo abamuvuga neza bakarenza hari n'abamuvuga nabi bakarenza reka dufate vyawe wamwigishije jewe nk'umwigisha wiwe twamaranye umwaka wose umwaka wa 6 ariko tumenye yuko umuntu ashobora gutrisha ntumufate rega nanjye naratrisha ugasanga ntibamfashe mugabo ugasanga ndabikora kandi umwigisha mubajije kavuga tujya mwana ntatrisha burya rero ndakubwira burya igisuma n'igifasho Jesse shakuvuga ngo kandi bavuga ati ni misi mingahe igisuma misi 40 ngo ni misi 40 usanga yaramaze kuba 39 atarakwiza 40 oya jeni baza ko kubera bon abana bakunda gutirisha mujya muri primaire ntibaramenya ntibaramenya neza valeur y'amanota oya usanga bakiri intuze yaba bagikora mugabo nko muri secondaire sinzi kuko cyo muri secondaire sinamwigishije okay uko biri kose urumva bifase baramuvuze ko atatirisha na cyane cyane abantu bavuze ko yavuye mu Kayanza ngo ahunza nje kurondera kanoti bisigura yuko yavuye ari incabwenge aje kurondera ubundi bumenye hano mu gisagara cya Bujumbura bifase yavuye mu Kayanza ari incabwenge aje kwiga secondaire i Bujumbura ivyo kurondera kanoti rero ntivyarimo kuko yabanje kwiga kuva mu yindwi kuduga bifase atanguye kuririmba cyane yahejeje ishure yahejeje humanity abavuga rero ngo yavuye mu Kayanza ngo aje kurondera kanoti ivyo nivyo wabo kandi naho yoza kurondera kanoti nkobura nk'ijya prix aheruka kuronka ya Brarudi none abandi bose ntibayashaka asigaye afise n'imodoka ikazi imeze neza oya bifase n'ibindi azobironka erega ufise talent kunja ibikorwa vyiwe abantu barabikeneye yego ahubwo big up nabandanya atera imbere nk'umunyeshuri wanje je no mwankuraja cyane ko yotera imbere hama Imana ikamugirira neza vyose imbere ikabitunganya okay umwigeme nawe ni umwe mu baririmbyi kazi bava mu ntara ya Kayanza turacari mu Kayanza wewe urabona kazoza yiwe izogenda gute na cyane cyane ko nabonye stati yiwe warashize ko link indirimbo yiwe caragira screenshot arashira kuri stati yiwe yabyishimiye yuko uri kura mu supporting bon musanzwe jendo mukizo nabi mubujije ko namuhanura ko yogira gospel hama amwira ati papa jewe ndumva ndongoye gukora ibi muri jewe burya rero jewe ndi umuntu twavuganye ikintu hama wewe nyene cyo ukumva ko kibandaye ntangira ni okay go ahead and delay jewe rero gushika kubu oya bijya bikorwa yakoze je narabonye ko naho yabikoze nari namubujije ko abandi bari ko barabishima Jesse no mubera intambamye oya kuko ndamaze kubona abo vyateje imbere kumbure rero ibintu byose bidushikako ahanini usanga Imana ibifise mu ruhara na cyane cyane ko ari abantu dushobora kugira tara ntitumenye ko tuyifise jewe rero ndamubwira ntitera imbere nico gituma gushika ubu oya ambwiye timitike ngiye kugira kuri recording ndamu canke nka mudeplacer mfise akanya ngo je ndabizurondegwa na benshi
oyo no amahera imiduga ni vyinshi byose barafise ni D1 nawe nava mu ntara ya Kayanza yararirimbye indirimbo imeze neza mugavuga ati ni true story ayiririmbira umwigeme wawe uko biri kose nawe urakurikirana ibikorwa vyiwe navyo ubibona gute nimba ubikurikiranira hafi ndiko ndaja mu Kayanza tumve zangabirano za ruguru ko zishize Bujumbura zikora umuti jewe bon ibikorwa vyiwe ndabikurikirana kandi umuririmbyi vraiment kuko umuntu si kenshi umuntu ahera ku bikorwa bitoya nka bijya no plutôt si kenshi umuntu atangura ku bikorwa bikomeye nka bijya nabandanya azotera imbere azotera imbere vraiment na cyane ngo umwigeme wanyu mu muhe kugira yigire mariage ibintu bigende fresh ico tukireke kubera ico nibaza ko twokireka kubera okay uko biri kose urumva ko avuze tukireke ariko abumva cyangwa bamaze kubibona barabibonye uko biri kose reka tuvuga ati wait and see twifurize kwanza umuryango wawe gutera imbere abigeme bawe ndetse nawe urafise n'agasore kari agasore kawe nakone kaze gakure nyene karurube oya ntinzi yo kurara urubeya yo kurara amakara ari urubeya nyene mu kazi abaye amakara we ntumva ko azoba bace bamuca umuntu arongo yavuga ngo uraba amakara no urubeya no kuvuga amakara yakumwanya munini ariko ubeya ni bu oya muga urubeya nagoro akaze kurusha amakara none ndakubaza nk'uwo Starboy wo kubwira ngo ubriye cyane nk'iyi 2022 hanyuma ucuzima wewe kwemera uko rero ni kurubeya rumeze je noshima ko umuntu agenda atera imbere gushika bana nka Kidumu nk'akarorero Kidumu amaze imyaka 40 ingaha ari kararirimba aguma ari hit kandi nubaguma ari hit yes of course sico kimwe rero n'ubu muntu yo hitinga uwo mwaka hama canke imyaka 2 bagasiga barondera umustar yo yaroye zero jewe umuntu ngira nico gituma bavuga ngo uraba makara ntuburubeya amakara yakumwanya munini mugabo genda urubeya nifise polampola rubarukaze mugabo urubeya nifye ariko hari ikibazo ca nibaza rujya rubeya ujya muri ruzokwaka munsi abantu batazoja mu ijuru uzokwaka rimwe canke ni hazoba ari ibihe byose nkuko mwawe mwavuze ko mukijiwe nco gituma mwavuze ati kandi ababaza ico kibazo urubeya rurakafye azoba ari umuriro uzokwaka ibihe byose canke uzokwaka direct uduturire abantu b'abanyavyaha utari umunyavyaha urumva uzoba wibere hari nje nanda kubaza wewe uri umukristo wewe genda senga uri umuyisilamu oya uri umukristo none we ntuzi umukristo mu rurimi rw'ikirundi uri umukristo bavuga ati ujya n'umuriro udahera n'umuriro udahera yose ibintu vyafye nurubeya ruzoguma gwaka uzobivu nyene ugumeyo nivurishe oya uzosha udahera nibazi iyo basi bazogira basikasha nyene ugahera nyene apana kugumusha oya gahera reka nta n'umusi yosha mugabo rero no amasegonda kuko uzo wari umuriro ukomeye okay uko biri kose muramubona mutama kuno yimereye n'umupapa nkunda cyane bivanye n'ukuntu naravye filme ziwe cyane kandi n'umuntu ayaga neza nico gituma yampaye kano kanya bwira dushobore gukorana reka mvuga ati ndamushimire cyane mvuga ati mu rugo ubu wasize hameze neza naha abagwayi bahari Imana yakoze neza abantu bameze neza muhira abana madame bon je ruguru umufasha banje arakomeye abana mu kibenga barakomeye ku kazi ni vyiza vyose vraiment n'amavuta n'ukuri ivyo arakora navyo izo bikorejo kuko bavuga ngo time will tell ico burya yambaye no kwizera hama ivyo utashoboye gukora wewe Imana irabikora ngaga gushika uyu munsi gushika kwisa turiko turavugana cyukuri je mu rugi wanje n'ukuri okay nta ntuze nta mido Imana ishimwe cyane ikibazo cyo ndakubaza novuga dusa n'abasozerera ko uri umuntu wakinya amafilme kandi kuva kera tugerageje kuraba gukina amafilme muri umwana canke ukuyakina kuva kera ukabikuriramwo bisigura yuko ububona faiblesse ahiri mu mafilme canke ukabona ati ubushobozi bwo muri filme ndunzi buri ngaha anye ni igiki gikwiye gukorwa mu Burundi kugira filme ndundi ishobore gutera imbere ishobore gushika aho abantu baba bifuza je kintu cambere nibaza bunja yabaza ibintu byose bijanye ibintu byose by'ubuzima bw'igihugu bigenda neza iyo igihugu gipanze bigenda neza iyo mu gihugu hari amahoro iyo mu gihugu atabiturire iyo mu gihugu urubanza rucibwa neza uri warushije uwundi bikagenda neza
vyose igipolisi igisoda kwigisha mu buganga mu burimyi n'ubworozi bikagenda neza n'izindi secteur cazimera neza jewe ico mona rero nuko twese tufatikanya hamwe kurondera amahoro kugira ngo igihugu kigire kuko nushobora nk'akarore kuja gufasha abaririmvyi kandi hariho nk'amashuri adafise intebe abana biga bicara hasi mugabe ivyo bikunze uburyo bukaboneka leta icisupportinga abantuze abanyamyuga nawe nk'ubu yakubera hari ibiganiro ushikiriza bifasha leta nawe nk'ubu warukwiye amahera warukwiye nawe wo gufasha kuko ibi biratuma bantu bagomba gukora ikibi agacira bikiganira agaca fresh cyangwa vya bintu vyatuma twebwe abana tuguma turaba bamwe bandika inkuru zitarizo ugaca usanga turironka ibintu bidusamaza urumva nk'ibi iyo umuntu yavuye ku bikorwa kanaka arakenya kuraba ibiganiro bitandukanye kugira ngo aruhuke mu mutwe mwico gihe rero mwebwe murakwiye support natwe leta ikadushigikira kuko umuntu uzeya urashaka gusanga nk'akaroro batanze nk'ubushimwe bw'abantu bakinya amafilme mugabo ugasanga ubushikiranganje nta n'imiliyoni 10 batanze cyangwa ugasanga uwundi muntu wari we wese ari muri leta nta kintu yatanze kuko ayo mafaranga nta yahari yaretse kuboneka gute kuko kumbure mu gihugu atayahari mugabo amafaranga ahari leta yo yatanga mwico gihe rero abaririmbyi boshigikirwa leta igatunganya nk'akarori higanwa igatanga ubushimwe bunini mwico gihe rero no mu underground hariya agerageza gukora cyane nabonye ko leta iri kirashigikira abaririmbyi nabonye leta kuri kirashigikira abakina amafilme nanje nk'ubu je nta nkina amafilme abandi banditse je nta filme nimwe ndandika iyo nanditse iri mu ntoze ndayifise iri ngaho oya naco ndayikoze kuko bisaba yuko nshiramo amahera yiwanje amahera yiwanje niyo amahera nari kugaburira umwana ninashiramo amahera nari kugaburira umwana nina igakomera urumve inzara je dukubita nyene kuko muri jewe mbanzi iyi filme naho yoba nziza ikaba nziza cyane ntaco nzokuramo kuko uravye ubushimwe batanga hani ntara usanga buri inferieur mutaho umuntu yakoresheje naho filme yoba yabaye yambere imyidogo yarigeze kuba ku bakinyi ba filme bivanye nuko kuri ETNB bakunda gucica kwa amafilme y'abahindi amafilme aca kuri za novela n'izindi filme zitandukanye abakinyi b'amafilme ndundi baravuga ati nta kuntu ETNB gumicisha ko nabo bafitaniye amakontra ifilme zo hanze oro turafise abakinyi babakina filme ndundi kandi bazikina neza cyane hoho ivyo wavyakira gute mu gihe vyariko biravugwa canke mu gihe wari kurabibona kuri ETNB bacisha ko amasinema ndetse n'ubu baracayacisha ko amasinema y'abahindi mu bisanzwe igihugu cyose gafite imigenzo yacu twebwe twadukwiye gushigikirwa na leta kugira ngo dukina karanga ku Burundi duhaye ivyiza vy'u Burundi twerekane neza igihugu cy'u Burundi carico abanyamahanga bakimenya kuko uko tukizi turakizi n'igihugu ciza cyane ni igihugu naho caciye mu bibazo tumeze neza ubu vy'ukuri umuntu yogira naho atavyera ngo de mugabo biraboneka yuko inzira turimwo ari inzira nziza cyane nico gituma rero twebwe leta yakwiye kudushigikira kugira ngo abanyamahanga ntibadusumvye ntibagire visibilité mu gihugu cacu gusumbya amafilme y'abarundi mwico gihe à un certain moment uzosanga abarundi basigaye bitwara nk'abajya abanyamahanga kuko amafilme arigisha cyane amafilme arigisha cyane ico gituma uzosanga hariho nk'abakobwa hariho nk'abahungu bambara gutya aya munabibonye muri filme kanaka mugabo twebwe nk'amafilme twagiye dukina amafilme yigisha urukundo amafilme hanura mu ngo amafilme agira yerekana ibikorwa vyiza vy'igihugu n'ico gihe rero twebwe twari kubantuze supported kugira ngo donc abarundi bakunda ivy'iwabo abantu nka kujya Spox yaririmbye kuko yagira ngo namba ngukunda Burundi na cyane cyane wari pastor muri rya ndirimbo ya Spox Spox yerekana yuko apfuye yari wari party wambaye ikanzu indirimbo ya Spox muca muyibuka indirimbo ya Spox novuga yuko bari mwari yerekana yuko yapfuye abantu bigatangura kwibaza yuko yapfuye ujya mu papa mwabona yambaye ikanzu ariko asenga none mu papa mbega muri kiya gihe mugihe mwari byariko biraba ntibibaze ko abantu baza kuvuga ati kubera iki Spox ariko arakina ibintu akinisha urufu we wavyakira gute mu gihe unakijije
urakoze cyane kuri ico kibazo njye ndirimbo ya Spox bya je ndakunda indirimbo za Spox n'abandi baririmbyi ndabakunda mugabo jewe ndakunda indirimbo irimo leçon yari kwabwira abantu umuntu ashobora gupfa dans une famille habuze 200 akagwara karemba acha ngo yapfa bagaca bashiramo igitoro cy'ibihumbi 100 isandugu bagaca bagura isandugu bagaca bagira ngo yanguze muzo nzoti muhambana bagaca bamugurira costume ya 150 bahama mu gukaraba bagaca bakoresha muri yo yambaye birata atahora vyamba bagaca bagira ngo bamuhambe yambaye moriere ya 200,000 kandi byaranze nuko baca hari ngo bamugure na eboyebo z'ibihumbi 3 ijya ndirimbo ya mwarihe hamwe nagiritse ingorane zose naragwaye ntimwaje kungwaza kandi nari ngwaye ibisanzwe mugabo kubera nabuze ngene nivuza nateye ndemba none ndapfuye murasehurutse muraje none muraje kugura amasandugu mwaturiye igitoro mwakotesheje imiduga ibaze stable nk'ubu uya umuntu apfuye ari nk'imuyinga ureze igitoro ca rero tu urazi bisi ya rero tu bagaca bagishiramo no gukaraba bakaravye hagahera indwizi canke zitatu bagaca baja guca ku mazi wewe urimvira ico kintu wewe nukuvuga umuntu bikwiye ko umuntu umufasha hata agihari nakoze vyiza ukavuga ko yabikoza agihari apana kumushimira arapfuye tuvuga ati mwarihe nkiri muzima nk'ubu wewe nk'ubu hari abantu bakurikirana ibiganiro byawe wewe na uhogera igihe naho utoba bapfuye ugasanga nk'umuntu ariko aramfasha ngure nk'akamikro mpfuye akaca atanga yo kugura isanduku nk'ubu uya byari bikwiye je ku bwanje ari nk'umuntu w'abagwiza atunga ashaka gukurikirana ibiganiro usanga afise nk'amamiliyoni atajyamye kuri konti none kugugurira nk'amapare ya 20 miliyoni wibaza ko yogira ntinashobora guhomba nahomba ahubwo wowe uca umusengera kandi iyo umuntu asengewe na benshi aratera imbere akarondera nk'abantu z'amapare professional akagira ati jewe hariho umuhungu nabonye akiri muto atanguye kugira ibiganiro mumamagarire hano mbega kamera nziza igugwa ngaha igugwa ya mbe microphone zibiri nziza zigugwa ngaha none imashini yo bikora neza ibintu vyawe nanga na desktop canke laptop nanga anunze akantu ko kupanze ukari hangahe ku mwaka gacagira ati okay akira amafaranga genda bigure akira nayo amafaranga genda uriho imyaka 5 aho uzokorera wewe nawe akagira ugacupambana muze kana aho usanga avugishijwe asanga araye yego aho usanga nkaziranotse hariya basiyoni baraje hariya basiyoni bari baziranotse no mu bavenera ugasanga baraje akagira ati mamagari wo muhungu ndamuhamahira basi nawe akore kandi uzomushimira mu bikorwa byose uzomushimira kandi ico kintu nk'ico oya nk'ibi miliyoni 200 bajya aya asimbiye nk'ahantu ari nk'umuryango bagiye nk'ahantu ayo mahera usanga ari muri kofi agiye kuyajya pour un seul weekend urumva boje navyumvira kongera nuko atayo mfise umva kuko iyo umuntu afise amafaranga bavuga ngo plus on a plus on veut avoir mugero bajya abantu ngo kugira amahera ni kugira ibintu byo niko ahubwo ushaka kurondera niba warondera nko uya ufise nk'imiliyoni 10 ugumushaka ugacukora nk'amasaha 5 mujya ngo ufise nk'imiliyaridi acaronda gukora nk'amasaha 30 nahadakunda ugasanga basi yagerageje gukora 28 byo gituma ahantu hose muhuriye ntasurire usanga amabarusha aguma afise ibintu mu mutwe aguma afise ibintu mu mutwe bironone karabi ubwo babanze kuba byinshi cyane bisaba ko umwanya munini mugabo jewe nibaza yuko nibagire abantu zeba ni byiza ko hari umuntu yirata ko bamushikanye ku kintu ko jewe ndagenda umuntu mutoye ni nkuko mvuga ati je kuba ndi ngaha ndashimira ISAAC Classic no yatumye mba uwondi mu gihe uri kurashimira umuntu nawe navyumvise abakwiye kunezerwa kuko ivyo biri kurakora haba hariho igihande kinini waratumye ashikajya kuri janive ego vraiment nkununze ya nka ISAAC Classic nukumushimira of course kuko muri ntuze ya murashobora kubana n'umuntu bavuga ntazibana ndakwemanya amahembe mugabo muntu nze mu buzima bw'iwawe uze wame wibuka ati ni naba narateye intambwe 200 arafisemwo 10 canke 3 canke 4 nitete lui wari umaze gutera basi 13 mugabo niba yarongeye kwindwi canke agatangura izindi naho yobimwe voilà ego akagira ukamushimira ntuze ya rero nibaza ko ari nk'abo bantu nabo ntuze ya hariho
umuntu ze wavuze umengo ni Seda Senghor yavuze ngo la meilleure existence c'est d'exister c'est d'exister dans la mémoire des hommes quand tu n'existes plus. Yes, of course. Nukuvuga kubaho neza ubuzima ni bugufi mugabo kubaho neza niyo ushoboye kuvugangwa nk'imyaka ijana utakiriho. Yes, of course. Nk'ubu wewe nk'abana biwawe kabintwari ibihe byose nk'abana biwawe ugasanga bariko bavuga ati hariho umuntu yitwa Ziranotse hariho umuntu yitwa Ziranotse agiye papa neza none je wumva muri etage papa yubatse ariko byaturutse kuri ya mugwiza tunga hariya aya kandi wewe nk'icyo kintu usanga ari ikintu gisanzwe kuri we nanze akarorero kuko ndamaze kumva we yagiriye neza nico gituma ndamuvuze. Sawa. Okay, uko biri kose novuga yuko ikiganiro cyabaye kirekire ariko ivyo ko turavugana novuga yuko vyakoze ku mitima y'abantu bamwe bamwe tusa nabagira agasunika rugi kugira bakitamwa agasunika rugi mu rurimi rw'ikirundi gwiza ku bantu tuzi kirundi canke tutakizi nuko nyene babivuga ndibaza dusa nabasozera papa kugira tuje mu bindi bikorwa nawe uje kurondera nimbara akarasho canke akanyamakumu k'abana bakugira bigende neza kandi ndakwifuriza kukaronka ukarondera ukaronka. Dusa n'abasozera no gusozera bakitaga sunika rugi kandi bavyita gusongora canke kwanzura. Jewe nagomba nshime cyane kuganira mu mpaye. Yes, of course. Mu byo twavuganye harimo ibintu by'inkuru ariko kandi ukirageje gutoramo kimwe harimo inyigisho ku muntu yicankuriye hama bana yanda gutera intege hama kandi nongera nsaba abakurikirana Star TV. Yes, of course. 257 ko bobandanya bagira subscribe bagira na share na comment hama na cyane tucibagira umuntu afise akanoti kufise filme yanditse iri mu nzu ashaka kwisohoka urumuzanye akanoti ugakubita kwa Mutama ngaha ya sinema yanditse fresh ikakija habona ibintu biragenda neza cyane. Ni filme ni filme y'abavyeyi bagira ni filme y'umuntu ni true story y'umuntu yagiye kurondera umwana abavyeyi biwe barapfuye mungabaza kurondera umwana papa wiwe yavyaye ahantu nico ni filme nziza kandi yigisha. Reka twitege yuko hazaza umuntu kugira isohoke kugira yigisha abantu abarundi n'abarundi kazi tubone filme itwigisha tuvuga ati irya sinema itwigishije iki. Ego antuka nibaza ko mu minsi iza nzogira nzogerageza ndodore agosha droite hama ndayisohore kugira ngo igire ico yigishije ko n'abananditse sinanditse kugira ndayibike nanditse kugira ngo nanje nkontribiwe mu mpanuro nzo guha uyu cankuriye hama ndagushimiye cyane gose vraiment kuri kano kanyu mpaye nkuko wabivuze twe nawe ahubwo nije nkwiye kugushimira kuko muraturuta muri abavyeyi bacu mufise abana tungana umva nije nkwiye kugushimira kuko urumva wigoye ukicara imbere ya jewe nk'umusore wawe umva niteka bamaye papa. Oya rega ntuzeya abantu babakiri bato barakeneye abantu bakuze kandi abantu bakuze nabo barakeneye abantu bakiri bato twese turakeneraniye aya nta muri twebwe jewe no gushimira na ukanshimira hama Imana ikugirire neza igumi guteza imbere igufata ukuboko kandi miko gukora wibuke gushiramwe Imana kuko Imana niyo ikuru umuntu mu mukungugu hamika mwicarikana n'abahambaye kabisa. Imana yashaka kugukura mu nzu ugenda itari misima ugenda wunamye mu kwinjira wugaza umuryango n'umusumari ibintu bitoye hama ugasanga yagushize muri etage imeze nka kujya kwa panoramique kandi nka uracari muto burya byose birashoboka uri umukandida wa byose ntagira ibintu bizoguhangayikisha ngo ubone ngo never give up uze ibintu byose birashoboka ibintu byose nk'ubu wewe uracari muto wekora gusa kandi gushimire papa nande ndabashimiye cyane Imana bahumugisha bakunzi ba Star TV 257 twari kumwe na Mutama ngaha papa Santa papa Sage papa Wise ndanga kuvuga umutama twubaha mu izina biragoye cyane kuko tuba tububaha murazi ko ndabakunda cyane iyi ni Star TV you have the best exclusive Kuncuro Yambere yashitse muri Star TV 257 turakorana ikiganiro kiryoshe ndibaza ibyo twari ko turayaga mbashaka yuko unkurikirana ugakurikirana Star TV ariko akagira akantu kuye mu kiganiro nimba ari ubutumwa nimba ari gufasha umuntu tuba turi kumwe kuko ujya muntu ni wamufasha
nawe nazokwiyumvira ati uriya muntu yaramfashije reka nanje ndawe ukuntu ushobora guterera kugira ikintu kigende neza cyane gose urumva yuko ashaka ko abajene batera imbere abana biwe arabasupportinga ibintu bimeze fresh iyi ni Star TV Mr Home Mr Meat behind kama kwari kumwe na Bearing Edit no ariko aradufasha amasana ameze neza cyane gose Star TV we have the best exclusive news ndabakunda cyane gose mani bampezagirire aho muri hose mubone ikiganza c'Imana na cyane cyane muri bwa bufasha nyene na wa mutima mubandanye mudusengera mudufashe n'imbaraka mikro kabonetse aga kamera ni bien kugira tubandanye gufashanya hari umuntu igeze kwandika muri commentaire ngo ngumasega none ngirene n'igihugu kirasaba imfashanyo kugira bagifashe none je nije ntosaba uko biri kose turakundanye tumeraniye fresh andika muri commentaire ikintu watawe muri kino kiganiro nimba hari ikintu gishobora guhindurwa cyandika muri commentaire kugira ibintu bigene neza